Turabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, nshuti bakunzi ba Vyuka TV. Uyu ni umunsi mwiza, umunsi aho twagiriwe ubuntu n'Imana. Twashaka kubasaba kwanza mugire subscribe abantu bariko baradukurikirana, mugire j'aime na partager kugira ngo ibikorwa by'Imana bishikire abantu benshi batandukanye. Turaguhaye ikaze rero wowe uri kuradukurikirana kuko turi mu mwanya mwiza. Jewe muri kumwe ni Ndikumana Fiston canke Fiston Soa, turi kumwe n'umukozi w'Imana benshi basanzwe bazi, mugabo araza kwidondora mu mwanya uri imbere. Then imbere ya byose reka tumuramutse. Turakuramukije. Abaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Mumeze neza? Ndashima cyane. Ku batabazi murashobora kwidondora? Ku batatuzi nitwa Apotre Misigaro Jean Bosco, ndongo ishengero Impact Church Kukanga kujya gatatu. Arongoye ishengero ryo Kukanga kujya gatatu. Apotre, mashobora kutubwira gato Apotre mu minota mikeya kugira ngo twinjire mu gikorwa cyacu nyezina? Apotre ni imwe muri ministere zitanu Yesu yasize ku isi. Bamwe yabagize intumwa aribo ba apotre, abandi aba pasteur, abandi aba prophète, abandi abigisha b'ijambo ry'Imana, abandi aba pasteur n'aba evangeliste. Rero nje ndi gukorera muri ministere imwe y'uba apotre. Benshi muri twebwe baba bafite amakenga canke ni batahure apotre na pasteur. Mbe apotre abajejwe iki, pasteur n'abajejwe? Apotre ni intumwa y'Imana, n'umuntu Imana iba yashizemwo igikorwa cyo kugenda kuzana benshi kuri Kristo Yesu, nkuko Paulo yabigira. Paulo yari umuapotre Imana yatuma mu bisagara akavuga ubutumwa bwiza, abantu bamara gukizwa, bamara kwihana, akaca batunganiriza umupasiteri. Pasiteri n'umurezi, pasiteri ni wajejwe kwegeranya intama no kuziganiriza no kuzirera, ariko apotre ni umuntu avuga ubutumwa bwiza, abantu bagakizwa, hanyuma akabashikiriza umupasiteri. Nkuko Paulo yavuga ubutumwa bwiza Korinto n'ahandi, hanyuma akaca asigira igikorwa ba Timoteyo. Pasiteri n'umurezi, n'urera intama zavyawe na apotre. Akumengo apotre birafitanye isano na evangeliste? Ego birafitanye isano cyane, gusa itandukano rya apotre ni ministere ipopularirijemo ziriya ministere zose navuze. Apotre ashobora kuba umuapotre, ashobora kuba umupasiteri, ashobora kuba umuprofete, ashobora kuba umwigisha w'ijambo, agashobora kuba n'umuvuga butumwa bwiza. Mugabo umu evangeliste afise ni ibango rimwe gusa? Iyo imaze kurenga imwe, nawe abarimo arinjira muri iyo cadre y'uwapotre. Ariko apotre ni umuntu Imana bahaye izo ministere zose, agomba kuba zifise zose. Nta mu apotre adashoboye guprofetiza, nta mu apotre adashoboye kurera intama, nta mu apotre adashoboye kwigisha, nta mu apotre adashoboye kuvuga ubutumwa bwiza. Ariko muvuga butumwa arashobora kubaho afise ivuga butumwa giwe gusa, utomuha intama ngazirere, adashobora kuvuga ico Imana yavuze. Ariko apotre zino ministere zose azikoreramwo. Urashobora kutubwira gato, watubwiye apotre, mbega apotre ashobora kubaho afise ishengero rimwe? Kuko twebwe dusanzwe tuzi mu bantu batubwira yuko apotre n'umuntu aba afise yagiye muri Efeso arugura ishengero, agenda muri Antiokia, agenda ahandi. Mbeho arashobora kubaho apotre w'ishengero rimwe? Arashobora kugira icicaro ciwe ahabarizwa, ariko ntashobora kugira ishengero rimwe. Apotre ni intumwa,
ni ukuvuga ngo ni umuntu yashizweho kugira ngo akwize ubutumwa ku isi yose. Ni ukuvuga ngo ashobora nk'ubu kukanga niho icicaro gikuru uyu mwanya kibarizwa. Ni ukuvuga ngo nje kuruhuka nduhukira kukanga, ariko ministeri yanje iratambagira, iragendagenda mu ntara, aho ngeze nkavuga ubutumwa bwiza, hanyuma nkegeranya inama, hanyuma nkazisigira umupasiteri. Murakoze cyane, ngira muriko muratahura apotre icari cyo benshi babyumva mu Cyongereza ngira ni bishop. Oya. Oya. Apotre ni gihinduka, ni apotre nyine, apostle. Murakoze cyane, ngira hariho byinshi muza kumva biciye kuri apotre Jean Bosco, kandi tubabwira yuko hari icyo Imana yoba yashize mu mutima wiwe. Reka tumuhe ikaze kugira ngo tugikurikirane twumve icyo Imana yoba yashize ku mutima wiwe. Turaguha ikaze. Murakoze cyane. Abarimo barankurikirana ndamba tuganire ku ijambo no kwita umuhamagaro. Umuhamagaro ni iki? Abantu benshi uyu munsi baravuga ko abakozi b'Imana batandukanye, abapotre nk'uko twavyumvise, abapasiteri, abaririmbyi, ndakora ku ngabire zose, ariko nigenda babwire ngo iki gikorwa c'Imana uri muragikora utafise umuhamagaro, rimwe na rimwe birabarusha, bimwe birabananira kubera ko atamuhamagaro urimwo. Tugiye kuraba Bibiliya, abantu bose Imana yahamagaye Cibure yahaye igikorwa, yarabatuma bakagira ibanga bagendana. Buri muhamagaro wose ugira ibanga. Iyo urimo urakora igikorwa c'Imana udafise ibanga ugendana, rimwe na rimwe birananiza, birabananira benshi. Tuganire ku ijambo rero dusanga muri Yeremiya igice ni ca mbere umurongo guhera ku murongo wa 4. Haravuga ngo nuko ijambo ryoraho rinzako riti ntarakubumbira mu nda nari ndakuzi, kandi utarava muri yo nari narakurobanuye, nagushizeho kuba uvugishwa nanje mu mahanga. Maze ndavuga nti yo erega mwami uhoraho sinzi kuvuga kuko nkiri muto, ariko uhoraho arambarira ati ntacu uvuga uti ndacari muto, kuko nzogutuma ko wese ari uzojako, kandi ico nzokubarira cose akaba ari cyo ukwiye kuvuga. Ntuzogire ubwoba kubwawe, kuko nzoba ndi kumwe nawe ngo nkurokore, ni jewe uhoraho mbivuze. Maze uhoraho aramvura ukuboko ankora ku munwa. Uhoraho arambarira ati nshize amajambo yanje mu kanwa kawe. Raba uwo munsi ndagushizeho kugira ubushobozi ku mahanga no ku bihugu vy'abantu, ko kurandura no guherengeteza, guhonya no gukomvomvora, hamwe no kubaka no guteragira. Amen. Iri jambo tujye kuganira ko ritubwira ihamagagwa rya Yeremiya. Buri muntu wese avuga ko ari umukozi w'Imana agomba kuba afise umuhamagaro. Biblia itubwiye ngo ihamagagwa rya Yeremiya. Uyu munsi mbega ni cece twemeza ko abantu bahamagawe. Icyemeza ko umuntu yahamagawe nuko icambere abafise ibanga agendana, kandi umuhamagaro wose urasuzumwa, ugasuzumwa n'ibigeragezo runaka, ugahura n'ibibazo runaka. Niwe bona umuntu avuga ko yahamagawe, uno muhamagaro we ntuhure n'ibigeragezo, uzomenye ngo arabesha. Buri muhamagaro wose urasuzumwa, urageragezwa. Ndabakaro rero Kristo yaje mu isi, aje muri mission nk'intumwa, azanye umuhamagaro wo kurokora bari mu isi. Kristo yatanguye kugwanywa akivuka, noneho biza kurangiza avuye kubatizwa, Satani ngo aca mujana mu bugaragwa, amara iminsi 40 n'amajoro 40 ageragezwa na Satani. No kuvuga ngo umuhamagaro wa Kristo warimo urasuzumwa, warimo urahingurwa, ngo ahejeje kunesha Satani, ngo aca ijuru rimurungikira abamarayika bo kumufasha, bo kumukorera. Yavuye mu ishamba atangura mission, atangura gukiza abagwayi, atangura kuzura abapfuye, atangura kubohora. No kuvuga ngo mission kibura umuhamagaro wamuzanye wari wamaze kurama, wari wamaze gusuzumwa. Rero ikintu cambere kigaragaza umuntu ko yahamagawe nuko asuzumwa, ahura n'ibigeragezo bisuzuma uno muhamagaro. Rero iyo Imana yaguhamagaye by'ukuri biramenyekana.
bimenyekanira kwibanga uno muntu agendana. Icambere nashobora gutsindwa ni wumva umuntu avuga ngo yarahamagawe ejo kumva ngo vyamunaniye ntiyari yarigeze ahamagawe. Ntiyari yarigeze ahamagawe kuko buri muhamagaro umatanye n'ibanga. Example, Yeremiya ahamagawe yabwiwe ngo Yeremiya ntarakubumbira mu nda ya nyoko ndakuzi. Icambere ntabwo Imana ihamagara mu bigumbagumba. Imana irinze ivuga ngo ndaguhamagaye, ntiba yaguhamagaye. Abantu batubona tugiye ku mugaragaro n'imihamagaro yacu, mugabo ntituhamagagwa ujya munsi babonye tugiye ku mugaragaro. Imana yadushizemo umuhamagaro kuva isi tararemwa, kuva kera cyane, kuva tutarabumbirwa mu nda z'abami. Icuzoba ejo, icuri uno munsi, Imana yakiguteguriye isi n'ijuru bitaraba. Iyo bigiye hagaragara rero bigomba kuzana nibanga. Yeremiya ntarakubumbira mu nda nyoko ndakuzi, nari naragutoranije ngube uvugishwa nanje mu mahanga. Rimwe na rimwe umuhamagaro turawutinya. Yeremiya cyaravuga ngo ya ndacara umwana kuko ntazi kuvuga. Ikindi kintu cambere kizokwereka ko umuntu yahamagawe dutangurana, umuntu atangurana ubwoba. Ico nico kimenyetso cambere kizokwereka ko no muntu ibintu agiye gukora agiye gukora ibintu bizokomera, agiye gukora ibintu Imana irimwo. Batangura bafise ubwoba. Ndabakarorero Mose Imana imutuma kuza kurokora Abisirayeli ngo abavane muri Egiputa. Akibwirwa ngo atumwe kwa Farawo yarajugumiye, agira ubwoba, atangura kunegosya n'Imana yibaza ngo none bizogenda gute, nzovuga iki, nibambaza ngo ninde yagutumye uzovuga ko ari inde. Imana igenda imwibwira, uzomubwire ati nduwo ndiwe, nduhoraho, zana iyo nkoni nkwereke. Terera hasi inkoni icika inzoka. Ayongera iramubwira ati yifate, harayitora icika inkoni. Iramubwira Imana ngo shira ukuboko mu kwaha, yongera ashirayo gucika imibembe. Yongera ngo ukurayo, asubizayo nako asubijeyo ukuboko kongera kuba kuzima. Biriya byose Imana yari bimwereka kugira ngo imwezemeze ko ijanye nawe, kuko yari yuzuye ubwoba bwo kuja guhangana nande na Farawo. Ntabwo ari ibintu bisanzwe igihe umuntu agiye guhaguruka mu muhamagaro. Ikintu cyambere kitangira no ubwoba. Ubwoba nibwo bugomba kuza. Nejo wundi ikintu kizokwereka ko umuntu Imana yamuhagurukije, ni ikintu cyambere kizobikwereka n'ubwoba azohagurukana n'uno muntu buzohaguruka muri we. Ariko buhoro buhoro kubera ibanga agenda ashobozwa, agenda nesha. Imana imaze kubona Yeremiya akabisa ubwoba, akimara kuvuga ngo ndacari muto sinzi kuvuga, Imana iramubwira ngo ntusubire kuvuga ngo uracari muto, ntusubire kuvuga ngo uracari umwana, kuko ico nzokubarira cose ari cyo ukwiye kuvuga. Ico nzokubwira cose nico ukwiye gukora. Ngo Imana ifata amajambo yayo iyashira mu kanwa kiwe. Ramwa ngo ehenshize ijambo ryanje mu kanwa kawe, nguhaye ubushobozi ku mahanga, ku isi, bwo kubaka, gusenya, kurandura no gukomvomvora no guteragira. Haleluya. Iri ni ryo banga Yeremiya yarafise nubwo yahuye n'intambara nyinshi. Akiheza kuganira n'Imana, yatwaye message mu bami, atwara message mu bihugu. Rimwe na rimwe bagiye bamufata bamuta mu binogo, bagiye bamufata bamufunga. Mugabo hamwe nuko gufungwa kwa Yeremiya yarafise c'Imana yavuganye nawe, arico camushoboza kubandanya urugendo. Ndabakarorero Imana yavuganye nanje ko ndu apotre 2011 maze amezi 2 nkijijwe. Imana irambwirira mu rusengero ngo nzokugira umu apotre. Sinarinzi iyo bizozanana, sinavyumva, ahubwo umuhanuzi yampanurira naramupinze. Navuga ati uyu yavangiwe, kuko jewe sino ba apotre, kuko niho nari nyiva muri Katolika, muri ishengero rya Katolika. Sinarinzi iyo bijana iyo biva, bivanye n'ubuzima nabayemwo. Sinumva ko ico kibanza Imana ishizemwo ari iki wanje, ariko ndagumaho sinavyizeye. Mugabo kubera iki Imana yari yarateguye yategezwa kugishitsa
buhoro buhoro mbandanya gusenga, mbandanya kubana n'Imana, ndasenga. 2012 nibwo Imana yatangiye kuzinganiriza kubijanye na ministeri y'ubuapotre yari yanshizemo, ikagenda imbwira amagambo akomeye: nzobana nawe, nzogufata ukuboko, uko nagendanye na Mose niko nzogendana nawe. Nkavyumva umengo n'inzozi. Mugabo 2020 nagiye kwisanga ya ministeri nayishiza ahagaragara, kuko ishengero uyu munsi ndongoye naryuguruje tariki 5 z'ukwezi kwa 4 mu 2020 niho nuguruje itorero. Imana yaranshigikiye ku rugezo uyu munsi ishengero rimaze umwaka n'amezi 3 nshoboye kuba mfise abakristo barenga 200 hafi na 50 mu mwaka n'amezi 3. Murumvise imbaraga z'umuhamagaro. Mugabo ibibazo byose negiye nkura nabyo n'ivyo ngwana uyu munsi, mfise ibanga rimwe ngendana: yarambariye. Haleluya. Yarambariye. Iyo mpuye n'ikigeragezo sinigwanirira, iyo hari ibintu bimpagurukiye simvuga, nshanja mu masengesho nkabwira Imana ngo yarambariye. Ndavugana n'umuririmbyi, ukabura umuririmbyi, ukabure muraririmba ataco wavuganye n'Imana, ejo bizokunanira, kuko izina rya Yesu uri muravuga, Satani ari tayari kurigwanya n'abayoboke bayo. Rero hari intambara zikurikirana abantu bari tayari kuvuga izina rya Yesu. Rero ukabuzika uwo Yesu Kristo ataco mwavuganye muri uko kuririmba kwawe, ejo bizokunanira, kuko ntabwo uri wenyene, inyuma hari ingabo za Satani ziri kukugwanya. Mugabo nimba waravuganye n'Imana mu kuririmba kwawe, hariho n'ingabo z'ijuru ziteguye kugwanirira. Haleluya. Ibanga ry'umuhamagaro rigendana n'ibanga ufitanye n'Imana muri uyu muhamagaro. Yeremiya ntiyabwiye anesha kubera yuko yari umugabo akomeye cyane. Mwavyumvise ko yatanguranye ubwoba kandi akavuga ko akiri muto, kandi koko yari akiri muto. Mugabo cyamushoboje kunesha n'ibanga. Ndavugana n'abakozi b'Imana, bavuga butumwa, abapasiteri baza kunkurikirana, ukabuziko ishengero wuguruye, ukabudafise ibanga wavuganye n'Imana, ni ya mashengero igwa rasambuka. Ejo ni ya mashengero eglise mara imyaka 5-10 bagisengera mu matete, ugasanga ririmo umugore n'abana, ntirivaho rija, ntirivaho naho rija. Namankunze kubwira abantu, iyi Imana igushize kuri tere, ibanza kugucisha mu muriro. Izahabu iba mu kuzimu, iyo barimo barayimba bararuha. Mugabo iyo bamaze kuyifata bayicisha mu ruganda, iyo bamaze kuyicisha mu ruganda barayitunganya neza, iyo igeze kuri marché abantu bose barayifuza. Rero nta mupasiteri ageragerezwa kuri tere, umupasiteri wese ageragerezwa inyuma ya tere. Iyo yinjiye muri tere abaje kwifuzwa n'amahanga, aza nkuje gukayangana. Rero biragoye no munsi kumva umukozi w'Imana arongoye ishengero wamwitegereza imyaka 10 avuga Yesu atagira ibirato. Muramba barasirimo ndishima. Ugasanga arongoye ishengero imyaka 20, umuravye ugasanga niwo mutandukanya na mayibo, niwo mutandukanye. Ukibaza none Imana iraza gucaye kumubwira ngo abantu nibakira imodoka agenda n'amaguru. Imana iracaye kumubwira ngo abantu nibakire gucira kandi nawe agwaye. Imana iraza gucaye ngo abantu nibakire kwambara kandi nawe atagira ivyo yambara. Ni bimwe bigaragara uyu munsi agakiza cyebora abakristo barimo baratwita ba escrow. Kubera ikise Imana tuvuga ntabwo iri kudukorera. Rero Imana imbere yuko ikorera abandi, nibanze ikorere twebwe nk'abambasaderi b'Imana. Amen. Ntabwo rero Imana iza kugeragereza umukozi wayo kuri tere, twebwe tuhaguruka nk'abakayangana. Muri Yesaya 62 harabivuga neza, mego ku murongo wa 5 aravuga ngo agakiza kawe kazokayangana, nzotuma agakiza kawe gakayangana. Iyo tumaze kwakira agakiza, ibigeragezo byose duhurira navyo mu gakiza, tugeragerezwa inyuma y'ikibuga. Aricyo tugeze kwinjira mu kibuga tuzana umuco, tugaragaza umuco, tugaragaza Imana. Haleluya. Rero nashatse kwigisha uyu munsi ku kintu kijanye n'umuhamagaro. Abantu bose Imana yahamagaye bagenda nibanga ryayo.
amen. Amen. Abafise ibanga sico bavuganye n'Imana. Icatumye Petero yemera gupfa akemera bakamumanika ni kubera yarabwiwe ngo Petero hagarika kuroba amafi zo kugira umurovyo w'abantu. Icya kabiri yarafise ibanga rivuga ngo Petero kuri wewe nzokubaka ishengero n'amarembo y'ikuzimu nazoribomora. Niyo mpamvu ishengero rya Petero nabuge ngo nino sarira cahagaze nta bukingo kibishobora kuribomora kuko Petero mu gukora kwiwe yakoranye ibanga ry'Imana. Ndibucima Yesu amubwira ngo ngiye kugukomeza, ni wamara gukomera uzokomeza abandi. Nukuvuga ngo iyo Imana yagutoranije ikagushiramo umuhamagaro, nuko umuhamagaro ugira ibanga, hanyuma Imana yiba yiteguye kugukomeza kugira ngo uzokomeze abandi. Ntabwo ushobora gukomeza abandi nawe utarakomera, mwoca mukomeretsanya. Haleluya. Rero Imana yo mu ijuru ibamera umugisha. Ico nagomba gukebura abapasteri, abavuga butumwa, abaririmbyi, abaprofete, nuko mu byo dukora byose nk'abakozi b'Imana twoba dufise ibanga tugendana. Ntitubifate nkaho umengo ni gukorera Imana ni namadiri. Ntabwo gukorera Imana ari amadiri, mbere wanashima n'igikorwa kiruhije cyane, ariko iyo ufise ibanga ry'Imana kiroroshe kuko ubufise ugushigikiye. Imana yo mu ijuru bahezagire. Murakoze cyane Jean Bosco, ndazi neza ntakekena yuko hari abantu benshi bafashijwe, mugabo dushaka kubwira abantu baba bariko baradukurikirana nimba bafise ikibazo bo kwandika muri commentaire kugira ngo tuze turondere uwundi mwanya wo kuvugana na Apotre kugira ngo aze abishure. Murakoze cyane bakunzi ba Vyuka TV, mwari kumwe na Fiston Soa. Hama twibutse akazina kaje ni Apotre Misigaro Jean Bosco. Twari kumwe na kandi na Apotre Misigaro Jean Bosco akorera mu shengero riri aha Kukanga. Turabashimiye mwese mwafashe akanya ko kudukurikirana. Dushimiye n'abantu bamaze kugira subscribe na like hamwe na comment cyanye bakagira partage. Murakoze cyane, uhoraho abaho umugisha cyane.